ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Umuririmbyi w'umurundi Lolilo kuri ubu abarizwa mu gihugu ca Tanzania, aho yagiye gukora amasanamu y'indirimbo Mirror yiwe ari kumwe na Alikiba. Kuri wa 16 Munyonyo mu ntara ya Muyinga hatangujwe isekeza ryo gupompa, gutabira no gutera ikawa, aho umuhanuzi wa buramatari ajejwe amategeko yari kumwe n'umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara. Ivyo bikorwa abo bajejwe intwaro bakaba babitanguje muri komine Gasogwe mu ntara ya Cibitoke, mu ntumbero yo kwishingira akazi bamwe mu rwaruka rwahejeje amashuri yisumbuye rwo muri komine Rugombo bariko bakora umwuga wo kuroba mu kiyaga Dogodogo co muri iyo komine ya Rugombo. Ico kiyaga kikaba kibafasha mu mibereho ya misi yose, aho gishobora no guterera amafaranga arenga miliyoni n'igice mu kigega ca komine nk'uko vyemezwa n'umuhanuzi wa musitanteri Patrick Coyitungiye, aho ahamagarira n'undi rwaruka gukura amaboko mu mpuzu bagakora. Kuri uyu wa 17 Munyonyo, ishirahamwe mpuzamakungu riraba ibijanye n'agateka k'abakenyezi Action Aid ryaraserutse ku bagize ingorane mu ntara ya Rutana, komine Mpinga Kayove, aho inyuma y'aho imvura yaguye ivanze n'urubura n'igihuhusi vyambuye amazu y'ingo zishika 30, aho iyo mvura yononye n'ivyari mu nzu bitari bike. Bakaba baronkeje abo banyagihugu amabati, imisumari, amaferabeto, uburengeti, amakaye, amakaramu n'ibihumbi 30 vy'amarundi vy'abafundi bazoyamanika. Mu gihe kuri wa 19 Munyonyo hahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abagabo, Boniface Nduwimana arongoye ishirahamwe Association des hommes en détresse yashikirije ko abagabo 80 aribo bamaze kwitura iryo shirahamwe rigwanya amabi akorerwa abagabo kuva mu kwezi kwa Munyonyo umwaka uheze gushika muri Munyonyo uyu mwaka turimwo, aho asaba leta y'u Burundi gutera igikomo ku masezerano mpuzamakungu aharanira agateka k'abagabo no gushiraho umunsi mukuru wahariwe agateka kabo n'izindi ngingo zibakingira. Kuri uyu wa kane mu kiganiro n'abamenyeshamakuru, Jeanne Gapia arongoye ishirahamwe gishinze gushigikira abagendana umugera wa sida mu Burundi ANSS yashikirije ko gukumira abagendana umugera wa sida mu kibano biri mu bituma abicwa n'uwo mugera bongerekana mu Burundi. Yavuze ko uko gukumirwa bicibonekeza mu kibano bigatuma abantu batipimisha ku rugero rushimishije, bigatuma hongerekana abasinzikazwa n'uwo mugera. Ihuriro ryo ku rwego rw'igihugu ku bijanye n'iterambere ry'u Burundi y'umwaka wa 2021 yabandanije ku munsi waryo wa kabiri. Kuri wa gatanu igenekerezo ya 19 Munyonyo umwaka wa 2021, umugwi wa mbere w'abanyeshure baronse amahirwe yo kwiga mu Burusiya wafashe indege, aho abo banyeshure bose hamwe ari 65 bazogenda, ariko muri bo 47 nibo bava mu Burundi kubera ko abandi
bari basanzwe biga mu Burusiya. Muri abo banyeshuri hakaba harimo abagiye gukurikirana inyigisho za kaminuza ariyo bac, abagiye guca master n'abagiye guca doctorat bo mu mwaka w'2020 ushira 2021 n'umwaka w'2021 ushira 2022. Imbere yo kugenda, umuyobozi ajejwe gutunganya ibijanye n'agafashanyo k'abanyeshure biga mu Burundi no hanze y'igihugu Mfisumukiza Alexandre yabagirishije inama aho yabatekereye impanuro z'uko bokwifata uhereye kuva bahaguruka ku kibuga c'indege gushika bazogaruke mu gihugu c'u Burundi. Nk'uko biri mw'ikete riteweko igikumu n'ubugenduzi bukuru bwa leta bukukira ibiro vy'umukuru w'igihugu, Athanase Madame Godelive Irabibonera, Athanase Niyonsavye na Saidi Salomon nibo bagenwe kuzokora isuzumwa ry'uburyo bwinjiye n'ingene ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwatanze impusha zo gukora ku mazu adandaza imiti mu Burundi mu kiringo co kuva mu mwaka w'2018 kugeza mu mwaka w'2021. Nk'uko biri mw'itangazo ry'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi, ikibazo co kwinjira muri kaminuza y'intwazangabo mu gisirikare ariyo ISCAP cokozwe kuri uyu wa gatandatu kw'igenekerezo ya 20 Munyonyo, cungururijwe kw'igenekerezo ya 27 Munyonyo uyu mwaka nyene turimwo, aho ubwo bushikiranganji bubandanya bumenyesha ko kwiyandikisha ku mikangara yifuza kwinjira muri urwo rwego bizobandanya gushika ku munsi wa gatatu igenekerezo ya 24 Munyonyo uyu mwaka nyene turimwo. Gerard Niyongabo arongoye sendika y'abigisha CPDUC inyuma yaho yaramaze ukwezi afungiwe mw'ibohero rikuru rya Mpimba, kuri uyu wa gatanu igenekerezo ya 19 Munyonyo umwaka w'2021 yarekuwe. Inyuma yaho yari yafunzwe azira amatati ajanye n'uburongozi muri iyo sendika nyene ayoboye. Mu gisagara ca Bujumbura muri komine Ntahangwa zone Ngagara kuri uyu wa gatanu hadutse umuriro muri quartier ya gatanu aho umuntu umwe yahasize ubuzima. Ivyo biba vyavuye ku ngorane z'umuyagankuba aho ngo umuriro woba wabaye mwinshi mu gihe iyo nzu yahiye isanzwe iri mu karere bivugwa ko haheze igihe kirekire bataronka umuyagankuba w'ishirahamwe Regideso Burundi. Inyuma yaho umuririmvyi Ben Tuho yari yahagaritswe igenekerezo ya 4 Gitugutu yagirizwa gucafuza ishusho y'umuririmvyikazi Mona Warda, kuri ubu ngo yavuye mu mpimba. Jado Nkurunziza yakiriwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana. Hakaba hari mu ntumbero yo kumushikiriza agashimwe yaronse i Glasgow mu bikorwa vya COP26 nk'umwe mu rwaruka rw'imboneza mu kwitaho gukingira ibidukikije.
Dutandukire amakuru y'inkino. Abakinyi batatu bava muri Sudani y'Epfo bamaze gushika mu Burundi aho baje gukinira mu mugwi Aigle Noir BBC usigaye ubarizwa i Makamba ubu. Abo bakinyi akaba ari Kuwot Aller, Rie Aller, Akech Bol Garanga Kim na Mahajub Samari Simon Hassan. Mu rukino rwabo rwa mbere mu ihiganwa rya Zone 5, Gladiators batsinzwe n'umugwi wa DB Lioness wo mu gihugu ca Tanzania aho DB Lioness yatsinze amanota 58 kuri 52 ya Gladiators. Mu higanwa ryo mu cicaro ca kabiri mu mupira w'amaguru kuri wa 18 Munyonyo, Interstar yanganije igitsindo kimwe ku kindi n'umugwi Tel Aviv FC. Relia yatsinze Magara Young Boys ibitsindo 3-1. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza abagenzi banyu. Murakoze.